Hello hello bakunzi b'ikiganiro ntahiriza nirakoze Ange Nipita dusanzwe turi kumwe muri kino kiganiro aho turiko turayaga bitandukanye na cyane bijanye n'umuziki w'u Burundi. Uno munsi twagiriwe ibakwe ryo kwakira umushitsi yariwe Big Zoe mu muzi muri rap imeze neza, amaze imyaka myinshi umuziki irenga 200, ni kuvuga araza kutuyagira byinshi kubijanye na rap kandi araza no kutwigisha. Murabizi ko asanzwe ari n'umwigisha atwigisha bijanye n'ubuzima bijanye n'ijambo ry'Imana abagenzi. Hello muze kuba hafi imbonesha kure zanyu legenzi, murazi yuko Big Zoe asanzwe anabigisha. Murahawe ikaze muri kino kiganiro tuza kuyaga ngo mbega rap niki, rap ivuze iki n'umudiho. Dufise umushitsi twabikana kera, umushitsi witeka muri jazz muri rap. Big Zoe ndakuramutse cyane. Danze yam. Umeze neza? Neza cyane. Umeze neza na? Je meze neza. Manishi. Kweli kukundi chapeau. Chapeau. Je mu chapeau kera se nayikunda. Ahama umuntu mbere abimbagije kuri mu munsi umwe cyatugiye kurimba mu Rwanda badutumiye H4C nka 2011 uko mu bantu twajanye hari umubira afise chapeau. Muri chapeau yari cyafite kwa Afrika. Cyandambwira ntiziyo chapeau ndabe. Yareje kubona mutiza ama écouteurs. Cyabwa nawe ntizi chapeau mugabo yari joke ngizi. Hanyuma ca ndayambara iyo chapeau. Umviriza turetse ibintu by'iblag kuva uwo munsi nambaye chapeau. Kandi iyo chapeau nta namusubije. Byahereye kuri iyo nyene ndayigumye nora amafoto ya 2011 zo mu Rwanda. Nambaye chapeau menga bleu rouge iri kwa Afrika. Umunsi twahenze umugabira chapeau. Urumva? Chapeau bayinjiye uko. Chapeau n'amarori n'ibintu nari nzi ko ntazohigera nambara. Rero urumva ngira ngo atwetira kubeye. Bon, nibaza yuko avec imyaka maze ndayambaye presque kubera itana kubera nta n'umuntu akibibona. Chapeau bisigaye feza partie y'umutwe wanje. Ntarakura bakaguhishisha muri ivyo muri Amerika. Isho muri byo muri Amerika. We nka uhora wibaza ngo kijya muntu ameze nka je. Iyo ugira ubwanwa we. Iyo nagize ubwanwa ariho nora bahamagara ngo Rick Ross ni barabara. Mwacangira ikibazo yo nabumoye umva nabonye barahara bahamagara. Nuko bari abagashusha ni. Nacavuga none kacerezerere kubera ubwanwa bwa none ko yabamagaye kandi nubu nabufise. Bihora bishika vraiment ego. Ni muri ibyo sanzwe cyane ari mu mudiho wa rap. Ari naco gituma twamuhamagara no musi ngo tuganire ku mudiho wa rap. Icambere rap niki? Rap ni style y'umuziki. Rap ni style y'umuziki nibaza ko ari imwe mu muziki ikoresha amajambo menshi. Ikitandukanya n'indi niyo partie yo gukoresha amajambo menshi na partie yuko uri mu muziki yakoresheje gose muri mu revolution atandukanye mu bijanye no guhindura ivyiyumviro canke mu bihugu kanaka mu bintu vya politique nka za Positive Black Soul muri za Senegal irimwo usigaye azwi gose mu bari muri Positive Black Soul ni Didier Awadi wagihari muri Amerika hoho no mudiho wakoze gose mu bijanye no guhindura ivyiyumviro gukangurira abantu ibintu by'ubwenge bice mu barapere nka ba Kairos One batari bwerera aba Mobb Deep pa Mobb Deep ntuze kwerekanjanye Yasin Bey yarahinduye izina mbwa Yasin Bey sigerizwe gose. Ego rero novuga nti rap kitandukanye n'izindi ndirimbo nizo gusa ico ihuriye undi mudiho umwe bisa n'ibihuriye kuri cyo kintu ca message revolution iki ni reggae. Ego novuga nico sino ibisigaye n'ibindi ni umuziki mu yindi kubwa production imwe nico kimwe n'izindi zose. Muri rap maze imyaka ingahe? Nka 25. 25. Watangiye kuvumbura iyo ngabire ryari? Hewe jewe rero jewe muravuga nti si je neza ko ibintu bijanye n'ingabire biratandukanye. Hari umuntu abara ahantu abantu bakaririmba bakavuza umuziki cyangwa bagakina umupira cyangwa bagakina basket canke bagacapa byo gacavuga agacusanga nawe yabaye influence uko yize gucapa canke ibiki. Jewe sinibaza ko msingabire kuririmba. Je naza gusa yuko icatanguye vyose singabire cyatanguye nuko nari mfisikine ku mutima nshaka kuvuga. Ndimo mvuga nti je naririmbye apana ko mfisingabire kuririmba naririmbye ko nari mfisikine ku mutima nashaka kuvuga. Rero kandi nibaza ko gushika no munsi vraiment igishobora gutuma abantu bavuza umuziki nkumva ndashaka kuririmba canke ukambona muri projet kanaka y'umuziki bazaye ku bozande kuri beat biki n'ibindi bintu nk'ivyo iba ari ku bwa message. C'est pas vraiment plus kubw'ingabire
kandi ndavyemera cyane ko ari abantu bagiye mu muziki kubw'ingabire dufise mu bastare benshi bakomeye mu muziki benshi nta ndirimbo barigera biyandikira nk'aba Celine Dion n'abandi muri Etats-Unis hariho n'abastare barimba indirimbo z'Imana mu gatabo bazandika urumva rero ndabizi ko abantu tuza mu muziki bitandukanye ari uza kubera yaririmbye ijwi ryo baravuga ati sijwi ryiza tunga sinzi kwandika nakazo kwandikira n'undi muntu atajwirire rafise n'ibikimwe avuga ati ndafise ikintu nshaka kuvuga ati yewe ijwi ryawe si ryiza ati question c'est ijwi ryanje question uko mwumva ivyo niko ndavuga ama rero nuvuga nti baririmbye kenshi arashaka ko ari ubundi buryo mugabo mu byo maze ku experiment kenshi baririmbye bazuko kiri naje muri ubwo buryo bwa kabiri kuko nareske nashaka kuvuga c'était pas couvre muri MC Ngabire yatari kura iyo umuntu afite ikintu ashaka kuvuga nuko hari ivyo abona bitariko birakogwa akavuga ati je ndafise ivyo mvuga numva mfise nobicisha he nobicisha mu ndirimbo nobicisha mu nyandiko muri ico gihe hari habuze iki ni igiki wabona ako kanovera kari kabuze ukumva tu ndafise ikintu ushaka ndafise ikintu ufise ku mutima numva novuga byari biki hewe nari muto sinari nzi ko vya Marthe uko kose yari 93 haba amagume mu gihugu nibiki hama we warivukiye kumwe n'abandi bapeti mukina umupira biryoshe mu mwanya muto kana pufu ibintu birigabuye bamwe barahunze abandi barasigaye igihugu ingwano ahandi mu kiduga ruguru ibintu nk'ivyo hamura umwana muto muguko ibintu byose ubona kumva warushaka kubaza vuga uti none ibi nibiki ko bajya bagiye ko bimeze kuriya ko tutakiduga ruguru ko kivuga ngo mu nzira harateye ubwoba muga kabudashobora kubibaza kubera peut-être ngira ngo ivyari ko biraba byari biremereye kujya n'abakuze narabona yuko siko nabo nyene siko si ibintu ntibiboroheye canke ntibiryoshe canke bigiziki yego rero nibaza yuko ibi mu mutwe ico nshaka kuvuga cyavutse uko ibyo nshaka kuvuga cyavutse uko hama gushika umunsi umwe turimuka tuvuye mu Buyenzi twimukira mu Ngagara twimukiye mu Ngagara mu bantu twabana harimo abantu barabagenzi n'umuririmbyi twa Silas Damara hama umunsi umwe ngiye kuraba Petit Frere yari aho hantu kuri iyo nzu sanga Silas Damara ni hari ndamwumva ndi hanze ariko ararapa duva nyene flow gusa nyene za kera ari kera gose ngira ngo ari muri 1996 ko duva nyene na ibintu nk'ivyo ndavyumvije ndumva ko ivyo bintu biri plus umuziki amakani nkumva ko ariko aravuga amajambo hamwe nkuvuga ariko avuga amajambo nyene ico gihe ariko agira freestyle indirimbo yiwe ya kera yitwa Purgatory umva ni ibintu biri deep biri dark gato mugabo nyene ukuntu nyene numva avuga ni je ibintu mbora shaka kuvuga no bivuga no shobora kubivuga uko no bivuga ebana voilà c'était parti uratanguye naho bambe abantu bambere watanga kuvuga ati je burya rero bya bintu ndashaka kuvuga ndabicishije ahantu numva no bicisha bari bande bashoboye kugutera intege gute mu gutangura carrière yawe ya rap oya si umuziki w'ico gihe cyo kimwe n'ubu aho ibintu bihari abantu baririmba hari ama studio ico gihe nta byari bihari vraiment nta nivyo nagushobora gusigurira abantu kuko nta n'uwari gutahura ivyo ari byo turetse kwanza ko rap kwanza ico gihe mu Burundi tabaho nta rap yabaho oya ntiyabaho oya ntayari ihari nta n'umwe yari nona nsisi baza ko groupe yarimba rap yari nka Nigasuru gusa yari groupe yarimwo ba Fizo abandi bagenzi be yari Fizo n'abandi bagenzi be babiri twa Nigasuru nta hari groupe zike vraiment ubuzo nagenda mumva ico gihe umva nari ntanguye kubimenya nakende kuva donc Nigasuru cyenda découvrir n'indi groupe yagira amarape y'igifaransa ariyo kumutanga sinzi vraiment hamwe hoba hari izindi zari zihari zari ko ziravuka uko natwe twago turavuka tubidekuvura mu quartier donc ntanuze je numvise umuntu yakora rap ikirundi ntarumva umuntu yakora rap icongereza donc biciye kuri Silas Damara n'ibiki rero urumva nona nsisi urumva ko nona nsisi Tupac yaciye apfa urupfu rwa Tupac igoramenyekanishije rap gose abantu bati donc muri bino bihugu byacu tudafise amantu ze tutari dufise hari ama quartier bari batunze bari bafise ama MTV n'ibiki mugabo nyaza ko nawe nyene bari nabake rero urumva hapo mbadade kuvyuka n'ubwo sinashobora kubiyagisha abandi reka nibaza ko nagiye kwanza uwo munsi ntaha ivyo bintu numvise sinari nzigene vyitwa sinari nzigene vyitwa nagenda sinari nzigene vyitwa nagenda bimenya mu nyuma byari bya ni style muziki yitwa rap bavyandika uko parti imwe ifise 16 mesures okay hari amarime nagenda bidekuva bukebuke n'intuze ntawe washobora kubiyagisha hari igihe twabigira turimo kuri basket iki hagerageza gusubiramo ibintu nanditse ibintu ndazi banda banyene nk'ikintu nyene ciki
Ikigitangaza muri abapeti biri impression nayo bashoboye gucreate ikintu abandi bagenzi bawe batagira mugabo nta understanding ndende yari hari ngo tazi byari byo ngo ni rap ngo batangure kwita Tupac n'ibiki nta ntuzego. Muri ico gihe turabadanije nta rap ntayibaho mu Burundi ni cyahe gihe watangwe kuri iyo mpano y'abantu batangwe kuyimenya ati gaundi uyu mudiho ni wa rap yaje mu yamenyekanye mu Burundi ni cyahe gihe watanguye kugaragaza iyo mpano yawe? Hewe jewe rero bon vyabaye bitevye bien sûr twari mu Ngagara objectif yari ishuri abantu ama groupe cyavuka mu nyuma gira rap yari ama groupe yari mu Buyenzi mu Bwiza bumva barafise umwidegemvyo gose cyo kimwe n'ama quartier twe twamwe ikirundi bakaza gose rero bani gasu kiramenyekanisha rap gose iyo groupe yabafizo mu nyuma haraza groupe yarimwo umuhisi Samova Mix ani narafise groupe yarizwi gose imbere ko bagira say yaba Yakuba n'abantu ze hamwe na groupe hariho na groupe ndi mu Bwiza ico gihe hose natwe twaragira mugatwebwe urumva ntitwaronka ayo mapo twari bato twaravuye tugira groupe natwebwe mu nyuma mu Ngagara turi batatu je na Ndindi na Claude umugabo ntivyashoboka vraiment twari mu Ngagara byari bigoye iki yego gushika umunsi umwe Cedric Bank atubwiye ngo turondera amahera angana ukuntu kanaka sinuka neza gitigiri ngari nka 6000 cyangwa 7000 uko ati ndabatware kuri ministère hajya kuri département hajya bari match ya basket hariho studio ya leta hajya mugaca mwizanira instrumental hanyuma hari umupapa umutekinisiye twamwita ngo Vietula mwingara cyahari sinzi umuntu yambwiye ngo yamonye ngo akora muri Eglise Zion ngo ntihakorera kugira ugushora instrumentale mugaca murapa gaca barogistra rero yariho twe dutangwa cyo kugira ntuze ya mbere mugabo kuma converge mu kanwa k'abarundi gero batangure kuyaga iryo jambo happy style y'umuziki naza ko ni Gasuru ariyo bimenyekanisha cyane groupe y'aba Fizo. Mweko muratubwira ko umudiho wa rap ahanini watanguye kumenyekana uciye mu mugwi wari mu ba Fizo kuri wewe wari ukuri watubwira ati naco gituma niho twari tugeze. Ego naringira mvuga nange gusanurwe ko naco gituma nibaza yuko mu bintu bishobora kuzodufasha gutera imbere mu muziki hojamo ikintu cyo kubaha abantu batanguye ibikorwa kirikare baciye inzira bagize iki ari ka reflex abantu badukanye ko ngujya ni legend nga forcément atacubahiro kigaherekeza urumva nga bihageze mu yandi madeba ukumva mu yandi madeba ko ara compare abantu bari bo bose nibiki abaririmbyi bo kwera bakunda nyene gukreya ama base nibiki ikindi kintu nk'ivyo bijya no kubibarekera abaririmbyi mugabo n'umuririmbyi akagumana uga conscience kuko umuntu yako arigereranya ko kamenezere ko muri wagumana akantu ko kumwuba kuko urumva dufasha abantu badukuriye babitanguye tukaza turabafata nkuko twigombeye tuko turisamburirako kuko ikintu cyose gikomezwa nuko ikigaragaza uburambe bw'ikintu guce kintu cyagize akamaro cyagize impact cyarambye nuko ubuvuga uti kirafise sogokuruza kirafise papa kirafise abana kirafise ama generation muga tugiye turakora ikosa ryuko umenga ukuze tuca tumwica cyangwa ukuze tuca tutangura kumugwiza n'ubusa sinzi aho byavuye yuko ugombye kuvuga ko je ndi watari simpaka uvuge ko ndi watari gusumba Prince Tinda shaka kubu watari na Prince akabu watari na Agira akabu watari na ntumbaze na Victoria Steam kabi watari na MTS kabi simpaka kubu watari c'est pas par rapport inanasi raryoshe umwembo raryoshe nta nemwe turavuga tuti rero tugira tudeside tuvuge tuti umwembe no kibaho ku isi habaho inanasi gusa ati no kugitunda gusa urumva ntibibaho birashoga yutubaho inanasi irahari umwembe irahari mucungura hari inyama y'impendi irahari umucero irahari spaghetti zirahari ubushaza burahari kandi byose kimwe cyose gisubwiza bwacu n'uburyohe bwacu n'akamaro kacu sinzi aho havuye ico kintu cyo kumenga mu muziki kugira tudeside ko nakakomeye tubanza kwica naka cyo tubanza gufuta naka cyo tubanza kugira tuduze naka ari maka tumanure naka kubera iki simbona iyo concept ikisigura Christian atari kwisamburira ko nk'impene gusa rero novuga nti kimwe mu konoha abadukuriye mu kubazigama bakomeza game yacu bakomeza industry yacu bakomeza
bigaragaza igikorwa cyacu yuko hari abantu bagikoze umva nka Silas Damara ba Silas ni kuvuga nimba je namuvise muri 2006 ariko ararapa ndi umwana bisigura yuko ba Silas bo bari batangiye kurapa nageze kumubaza ngo ati cyo twatangiye kurapa muri 1992 uko urumva je nje ngo nakuvuga ngo naho barapa ngo bari bazi kurapa ngo ndetse dufise amaflow akaze kubera iki ivyo ni kuragira hari ababitanguriye ugira ubafute kubera iki rero novuga nashaka gusakongera amako kantu yuko umwe mu baririmbyi nka Big Fizzo ntirengagije abandi amerita respect abantu benshi badashobora kwibaza ego reka tubandanye kubijanye wana ko batubwiye ko hape muri iyo myaka itari imenyerewe twagiye muri gospel azi yuko gospel hari izindi ndirimbo ziri mu yindi midiho iyo mpano washoboye kwigaragaza gute mu shengero usanzwe usengeramo je natomboye nkirizwa mu isengero umukuru w'abaririmbyi yari Dudu yarasanzwe yari avance mu bintu by'umuziki na ico gihe muziki y'Imana yari ikiri nyene ya kera ukuntu amastile ya kera Dudu yagira imiziki yose yarafise ama R&B yarafise imiziki kitwa ko ari igisirimu gose ya kisasa gose rero byari byoroshe ko happy yinjiramwo hanyuma nari nahasanze n'undi mu grand frère yitwa Bonis yarasanzwe ahora agira happy sometime iyo bagize nk'ama evenement spécial umva banguye mu kibanza cyo Imana n'umuhinga nyine no gupanga ibintu irapanga ibintu ukibibona uko kibaza ngo nakantu gaciyemwo kumbe Imana iheje gupangiriya imyaka 20 iri imbere rero urumva Dudu umunsi umwe aramproposa tuzo hari donc twago turegereza bonane aramproposa ati none kuri bonane uzoririmbe nzoririmbe iki tuzoririmbe rap ico gihe na rap no hanze mu byitwa ko atari by'Imana rap ni batawura ikintu na kimwe wari ibintu by'abasazi ndavuga uri yashaka ndabiririmba mu isengero neza gatazi ibyo ariko aravuga mugabo bien sûr yari mu visionnaire yarafise ako kantu ko kubona ibintu hakiri kare creativité Dudu neza ko ari mu bantu nizera yuko azosura kandi kuba kandi present gose mu muziki ko nibaza ko capacité we y'umuziki amaze kwerekana gatoya gose kuko yari en avance mugabo yari en avance mu gihe ta media zari zihari ata internet yari ihari byabera juste ku isengero baza yuko uhaje internet nibiki umunsi capacité yiwe yo gucrea y'umuziki nibiki yosura kuronka ama opportunité niki agaprofita ya mawuti mashasha internet nibiki ninuze ego nibaze ko Dudu umuntu ashaka gucontribuer ikintu gikomeye ego rero vuga nti nkijijwe nkashikira mu isengero rimwe umuririmbyi nka Dudu simwe ngo byari byoroshe mugabo paraporo y'ahandi oho byari byoroshe mwaneze ko nicyabyoroheje yari kura gusi Imana yari kirategura izindi 20 ans iri imbere yari kwirabona ikizonkoresha muri iyo myaka 20 iri imbere nibaze ko ari gituma yabitumbereje uko ikampuza n'umuntu nka Dudu hanyuma akanyizera akiri kare akambwira uzozuririmbe uzoze muri repetition ikintu nk'ivyo sinivyo koroha yari indi story ivyo ko nivyo nagenda kwaza ati byarakorera ko n'ubu nivyo byarateye imbere turabona ama église aragacishamwe nyene kanu ka rap bagategura utu événement kuri wewe ubona omwe biriko kuri je mbona omwe bivanye naho na église nasengeyemo cyane nakuriyemo ndabona omwe basiko ari akantu gatoya nawe ni kubibona rap batabura ko ubutumwa harimo ubutumwa bwiza bwotuma umuntu yihana cyangwa avuga ati gasha iziya ni Gen Z ziriko ziradushusha tu n'ibirori nta bon ndabite gute si Gen Z deja nimba ari je niko ndavuga ngaha neza ko imyaka ya Gen Z ndayirenza kwindi imyaka myinshi gose rero happy yarakomeye muri gospel yarakomeye gose kujye nibaza yuko no munsi ugize classement barapere ba gospel woronka benshi kuruta ba profane abastare uno munsi abastare benshi bari muri gospel bazwi benshi n'abaraperi donc fashe za MTC za juste dufata amakuru gusa nka Victorious Team MTC Midi Souls onyene urumva igitigiri cy'abaraperi bufise ngene kiba kingana za TSS uce mu gitigiri cy'abaraperi cyo ngene kiba kingana
umva rero twejeje ba Kirosi ba Tipe ba Prince urumva donc novuga ni happy yarateye imbere gose happy muri gospel yarateye imbere ku buryo kadufata ama reference mato mato nkuno munsi umu producteur ahari mu muziki no munsi babita ko ari agezweho akora ibintu biri updated haba ku ndirimbo za gospel n'indirimbo za profane ari agira urumva ico ni kimenyetso gikomeye hama meme dufate nama mu Burundi mu bintu vya byaragoranye ariko habaho ama evenement abaho nk'ama festival cyangwa concert mugabo zigashobora kugumaho zikurikirana rero urumva dufashe nka Pamoja Festival ikiraje mu mwaka wa 11 idasivye na rimwe urumva dufate nka Kainos nanjye neza ko kiragira imyaka 9 ikintu nk'ico idasivye na rimwe rero nibaze ko gospel yaragaragaje ibimenyetso vyiza byinshi byo gukomera rimwe na rimwe Redemption Voice mpora ndayikidnapa nanyene nkayishira muri urban gospel kuko nabonye umuziki wabo ari w'igisiri mu gospel donc ari mushasha gose nabo nyene ukabona nabo nyene yuko niveau yabo yo gukura yo gukomera kongera concert ibujumbura indi muri Canada indi mu Bubiligi bakaba bagarutse kandi Bujumbura donc novuga nti umuziki wavutse muri kiriya gihe ni wari umuziki udasa n'uwari usanzwe mu isengero ndavye ngene wakuze wagiye urakomera biragaragara yuko urban gospel yakomeye gose gusumba uko abantu benshi bavyibaza yego indirimbo yawe ya mbere yatangiye gusohoka yari yahe abakunzi bayakiriye gute indirimbo yanje ya mbere ya gospel yatangiye gusohoka yitwa Umutwenzi bon Umutwenzi niyo nari jenyene muga ya mbere yasohotse hari muri groupe hari twanditse groupe twa GMP toujours byari bikiri impressiona nta ntuze byari bikiri yari indirimbo yaraga indirimbo y'Imana kumva tutamsifu Yesu milele kote kwiga ni Imana conclusion gusa cyaciye bagira ko brofre yari Giswahili Gigi agacagira raga mu Congereza nibaza ko na twese babiri abarapa twese rimba ntihenze mega twese twarafyigi Giswahili twese babiri acavuga ngo indirimbo ni y'Abakenya urumva umutwe yabavuga ati oya nta bakizwa b'abarundi baririvye bino bintu avuga ati hayma narigeze no kuja ahantu ariko barayivuza bigitangura ibintu byo gukopya imiziki ku masede n'ibiki bariko barashira ko umuntu nizeye bariko ngo ndafite n'indirimbo ngo y'Abakenya ngo y'Imana ngo iryoshe aca barayiplayinga mpagaze ngaho video ndimwo muri video baragira discussion normale ko indirimbo ari y'Abakenya barabandanya ikiyago aranamushira ku copy mpagaze ngaho ko indirimbo ari y'Abakenya na Jari Hondi na Jari Hondi rero mva telma byari bishasha ku buryo bw'intuzi rero ico gihe meme na reflex yo kuvuga ngo kubipinga cyangwa kubigwanya byari bikiri kwanza impressiona nta muntu yaravyiteze mu ntuze hadi yakiri mu kabone ko gukanguka bwa bien sûr bimaze gushika mu bantu benshi bimaze gukomera abantu ntibagwanye ikintu kitarakomera abantu kiri kurabigira acari muto ariko ari ryohera mugabo utangugira objectif bitanguye kuba serieux ubikorana intumbero niho rero ingorane zitangurira nibaza ko si n'abantu nibaza ko ubuzima ruko bucafi iyo uri kuragira ibintu just wiyamiza wipimira wirabira ntabwo bateye uwo mugabo umenga asigaye harimo vision asigaye harimo buseriye n'ivyo hagati murabe ntiyagira haje tuguraza ko umwe wese yarahameze kandi uganibaza yuko iba ari kubera ni blocage iza kugira ngo ubuzima buverifie uri sûr ko ahantu ushaka kuhaja uri sûr ko ikintu ushaka kukigira kuko ibintu byose dukora birafise igihe c'intango mugabo birafise niveau zo hejuru aho ukuduga ugira ama responsabilité hama ko umuntu agira ama responsabilité akomeye niko n'amamwaye Imana ishira mu buzima bwiwe akomeye donc iyo bavuze ati nakaba mutoye umukuru w'igihugu yakugize umushikiranganje baje kwemera yuko bakwizeye kujya bije ubushikiranganje budukoresha ari bo buzoyikoresha donc ni kuvuga même ico kimwe natwe dukorera Imana twitwa ba minister ibikorwa by'Imana byitwa ba ministries nibiki ni kuvuga iyo deke tangwe ku avancer sérieusement bitakiri bya bindi vy'ingabire byo kwipima byo kwiryohera Imana itegeza guchecking mugabo kenshi Imana cyangwa cyavuga ngo ngo abantu batangura kungwanya n'ibiki ntibabara abantu bisanzwe iba ari Imana umugenzi wanje umwe no yigeze kuma kare ngo nega big ngo ampaye karore ko muri Bibiliya ngo muri Bibiliya ngo ntuzi inkuru ngo y'umuntu yubatse inzu ku musenyi ngo nundi yayubatse ku rutare ndoga ntihenda yize ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo maze ngo igihuhusi ngo kirahuhuta ngo amayanzu yo ku musenyi ngo irabomoka ati mu mitwe y'abantu benshi kijya gihuhusi bumva umenga ni satani yagihuhutishije ati mugabo sivyo ati ni Imana yagihuhutishije ati kuko we satani yari yifuza ko yigumira mu nzu y'umusenyi
kugira ize kugwe ku munsi umwe guhitana atariko Imana ni ihuhutisha ico gihuhusi kugira gusinyare kugira ati wewe ibintu urimwo vyubakiye ku bintu bitari vyo ni kwereka kugira ngo ubone ko ibintu urimwo bitari strong biri faible uvuga uti kumbe naco nari nubatse ati yego ifata umwanya rero gake gake wubake ibikomeye rero ijya myaka yo kuvuga ngo kutugwanya canke ibikini kibintu nk'ivyo bien sûr dès que utanguye kuba serieux n'Imana ibishaka kumenya vyuko byavyo serieux ku buryo umunsi umwe nzokuzeza budget y'iyo ministeri wewe kuko iyo budget y'iyo ministeri ni nini mugasi sindayizeza umunyengabire ndayizeza umunya objectif vision determination n'ikindi ntuzere rero urumva cyo bituma naho kijya gihe cyo kuvuga ngo cyo kutugwanya n'ibikano nshaka kugitebako n'ibiki je ndakivuze naco bintu kugitebako mugabo nuko uko nagenda nakura nagenda abona mw'Imana kuruta kubonamwe abantu batadutahura n'ibiki bintu umuntu yumvise indirimbo zawe zirimo ubwenge bwinshi si n'indirimbo gusa arakora utuvideo abantu mutamuse nk'umugenzi cyangwa mutamurabira tutati murahomba sesema mutagenda no kuri YouTube murahomba ibintu byinshi ubikura bivahe kwandika kuvuga bigizo agahaguruka umunsi umwe akicara ukafata imodoka yawe ukagenda ukatubwira utuntu kandi utuntu vraiment menga umuntu andukora atanatuzi utuntu akakumviriza wasi umuntu hari umuntu araba statia vuga kagatana reka ndahatebe numvirize of iyaza gushika bijye bintu bivahe mu kwandika indirimbo mu gukora tujya tuvideo hewe bijya bintu reka sindabyite ngo urasoma bon kubwanje umuntu wese arisanze kuba hasoma sino inda ijya ibiharage umutwe ujya ivyumviro ujya amajambo ujya ama message donc inda itagiyemwe ibiharage biri gusa umutwe utaronse ivyumviro ataco waravye ataco wasomye ataco wumvirije umutwe donc buri gusa rero urumva naho abantu bakunda kukivuga nk'igitutsi ngo ekerekereka ngo umutwe wawe umenga uri gusa hama umuntu kubwanje umuntu wese yicekinze arashobora kumenya ko umutwe uri gusa juste kwa tashawushizemo muri mu objectif yawe y'ubuzima twese tuvyutse tuba twiyumviriye so turi ufise umukozi imbere ko soko umukozi uramusigira ratio ubuhejeje kurasira yuko mu ndaza kujaho ikintu no munsi nihe geste ugira yo kurasira ko umutwe wawe no munsi aza kujaho ikintu ikibazo donc urumva bien sûr cyo kimwe n'impemu y'umuntu cyo kimwe n'iki cyo gituma kugera indikeneye ibiharage umutwe ukeneye ama information impemu ikeneye Yesu kuko ariyo food ariyo fungurwa z'impemu y'umuntu rero novuga nti kenshi mu ma video ibintu umuntu avuga bari vyumvira uko umuntu yaronka ama information meza niko iyo muyaze avuze ibintu avuga ibintu selon ivyazi selon ivyo afise muri we cyangwa cya bibiri bibogaboga mu mutima nivyo akanwa gasohora mugabo bibogaboga mu mutima wawe ntivyishirayo bon ibi birishirayo donc iyo udashizemwe ivyiza automatique ibibi biba biriyo udashizemwe ubwenge automatique mu bujuju bwo burizana kuri gusa sine bujuju ntibaburondera donc urumva vide ntibayicrea ataco wasutse muri kino kirahuri automatique gice kiba kiri vide bera kibe kiri rempli il faut kuba hari kintu washizemwe rero urumva novuga nti umuntu ni question y'ama objectif yiwe urifuza ko iyo wuguruye akanwa uvuga ibintu bimurikira abandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo n'itara rimurikira ibirenge byacu cyangwa iyo uvuze ushaka gutera abantu amakenga no kubazimagiza no kubababaza donc plus kirahuri cyawe kiri vide ni usohora vide usohora ubwoba usohora gutuma abantu bakekeranya gutuma abantu bikengera gutuma abantu biyanka c'est impossible ko jewe yaga nanje ngo nimba umuntu yikengera yiyanka cyangwa imvugariza c'est impossible ko yaga nanje utahucikengera utawuciya kubera iki ko je nabigize objectif kubera nzi yuko natomboye nkamenya Kristo hamijambo rya Kristo ku munsi ngenda ndarisoma ngenda ndarimenya nkabona vy'ukuri jisi Imana irabisha umuntu ngeri Imana imuraba umuntu nk'ikintu cy'igitangaza cy'agaciro nanje ndavuga nti Imana urashaka kumfasha nanje kwamiyo capacité yo gutransmettre kino kintu ku buryo mvuganye n'umuntu atashe yumva ari special apana kubera yaze nanje kubera amajambo yumvise yamudugije agaciro mugabo bica bise Yesu avuga ati biroroshe ati sakubwiye itara ijya itara rimurikira ibirenge n'ijambo soma ijambo rijya muri wowe rigwiriye n'umuntu azokubabaza
Bibiliya ivuga ngo mutsindishe ikibi ciza ati n'umuntu azokubabaza gutsindisha ikibi ciza ni icifuzo ushobora kugira mugabo na capacity yawe ntaco ushobora gushira mu ngiro mugabo plus ijambo ry'Imana riba muri wewe ryuzuye plus ushobora gutsindisha ikibi ciza kubera iki kubera iciza ugitunza ari cinshi muri wewe rero urumva novuga nti aya majambo mvuga ni bisanzwe kubera fisi yo nyota yuko igihe cyose nuguruye akanwa warababaye aryoherwa wari yihebuye arema wari yikengera yumva yikunze mfasi yo kumenya agaciro kiwe hama Imana ikivuga iti wewe turashobora gukorana iyo entreprise musanze wuguruye iyo ni entreprise yanje iyo si yiwawe turashobora gukorana hama en plus bice bikira nico kintu muri wewe yuko iyo wumvise nta wundi muntu ariko avuga amajambo mazima ariko avuga amajambo arema nawe ucu usanga ufise reflex yo kumwumviriza kuko izo ni indya zawe kujya midi hageze midi 30 ubushonje kubyo bavuze bati hewe tuje gufungura ntuniyumvire ngo yego uba wagiye ni kubera iyo reflex iyo nzara y'ivyo kurya twara yi concentrate ko gose ku buryo inzara y'umutwe inzara y'umushaha inzara y'ivyumviro tutayumvirako hanyuma ngo suri shango ngo nasanze namubwiye nabi sinashaka kumubwira nabi tega ubwoba no ko wamubwiye nabi ahubwo ico kibi gira ubwoba kuko ico kibi cyari gisanzwe kiri muri wewe kuko wagiye kibi ubwira abandi ubuhoro ucibwira ijambo cya Bibiliya nyerekana ko Bibiliya yifitiye ubutunzi bwinshi ati umuntu mwiza akura mu itunga ryiwe ryiza akaguhako umuntu mubi akura mu itunga ryiwe ribi akaguhako ntave wibwira ngo ujya muntu ngo watutse ngo ikijuju ngo niko yaravuze ubujuju nje jambo warurifise muri wewe nje jambo warurifise muri wewe nje jambo warurifise muri wewe ari aka example nkunda ku muntu bakunda gutanga ati umuntu yarafise ikirahuri c'ikawa ati hama uwundi muntu amuciye iruhande aramuboma ati iyo kawa ciramutarukirako baca baza ikibazo bati iyo mpuzu yiwe yacafujwe n'iki twese reflexe tugira niyo kuvuga ati yacafujwe n'uwo muntu yamubomye cavuga toya kandi tashi iri ku mpuzu yiwe ari yikawa impuzu yiwe yacafujwe n'ikawa akavuga ati rero no muzima bwa misi yose ingene tumeze ibintu nyegeje muri wewe worabibikamo kibira ngo ntitubibone kibaza ngo uri safe ubitse bibi muri wewe gushika umunsi umwe haje umuntu akakuboma akagucereza akaguhemukira akagira ibiki avuga itoka wori ububeshi wigirigirigiri wakoze nturi serie ugaca umwashene ibitutsi 1,100 ugaca uvuga uti ngo yawe ngo je namubwiye nabi kubera yampemukiye canke yancere canke zigatoya ego yakoze ikosa yakubomye mugabo byo bucafu bwagutarukiyeko ni wewe warusanzwe ubugendana ni kuvuga abantu reaction wagize ku bantu bakubabaje ugaca uvuga amajambo mabijana kwijana ugacucika umuntu w'umusosiere n'ibikigire nk'ibintu nk'ivyo bajya abantu nivyo barakosheje bajya bakubomye mugabo imbere ko concentre bajya bagukoshereje iconcentre nayo kuri wewe iyo quantité y'ubucafu exteriorije ivuye muri wewe ni kubera byari biri muri wewe kandi umunsi ivyo bintu byatagize ingaruka mbi bizonza kwica wewe imbere ko byica abantu yego murize nashaka tatwigishije hagati yo kwandika hagati donc urabyuze hagati mvafise inspiration yo kwandika canke hatangura beat canke hatangura amajambo hatangura melody bien canke kwandika hewe iyo wahuye no mu beat maker mwiza hari igihe vraiment beat ivuga kumva iraguprovotse mugabo je kubera plus ndi umunyamajambo vraiment kenshi amajambo ni yatangura kenshi bya vrai haro n'amajambo ngira ntazi yuko so nzoyi exprima mu ndirimbo canke muki hoba hariho itandukaniro ya rap mu gihe cyawe na rap y'ubu hoba hariho ivyiyongereye ego hari ivyiyongereyeko hariho umuraperi yitwa Rakim wo muri Etazini no kera yavuze ngo rap yatanguye kumererwa nabi igihe beat yabaye important kuruta amajambo rero impinduka yabaye nuko muri no myaka nka 15 neze kuva nka za 2005 hatanguye kwiyongera ko amastile kuri rap nk'ama crank za trap za drill za aroni yabaye hitwa Jersey naho nyumenga ntiyaharawe gose harabaye iyo mpinduka y'umuziki mugabo malheureusement impinduka kiba plus kuri beat kuruta impinduka kuri kote lyrics amajambo ikibintu nk'ivyo impinduka yabaye kuri partie ya rap atariyo iri très important kanye urumva sese munda kugwana n'igihe ntaco shobora kubikora ko ivyo navyo shobora guhindura
kuko drill ntibuza kwija ko message ko wishira ko amajambo meza, trap ntibuza kwaja ko amajambo meza, jersey canke nezira zindi zose. Rero bwa bien sûr barapere bagumye bagerageza gushira ko message z'akamaro n'abari ku ma drill cyangwa ku ma trap cyangwa ku ma punk canke uko yari mastile. Vuga impinduka yabaye ni plus nuko kera vraiment rap yaramaze imyaka myinshi. Hari abaproducteur benshi bakora imiziki itandukanye kumva ko rap ya Method Man, Dasani ya Nas, Dasani ya Tada Kiss, Dasani ya Dr. Dre n'ibiki. Mugabo atampinduka music ku muziki, umuziki udahindutse gose. Mugabo muri no myaka 15 iheze umuziki warahindutse, harabayemo amampinduka menshi. Ubona ari iki cyo hinduka muri rap ya rap yacu, arimvyi bacu, gospel vraiment muriko muradukubita hasi rap sinzi ibintu babahaye. Mubona ari iki cyo kongera ko kugira ngo ibashe gutera imbere gusumba? Hewe nibaza yuko umaze 25 ans c'est beaucoup, ni myinshi. Hariho abantu abana ugwaruka Gen Z kiraza ishusha cyane. Nigiki ubwati naho ushushe gerageza ushiremo akantu kugira ngo ntuyisubize hasi ahubwo nduge gusomba. Hewe je naza yuko umuziki wa gospel wamanya akantu kuko au départ imbere ko twe tuza tuzane rap n'ibiki wari plus umuziki live. Ushobora no musubana yuko niyo habaye ugiye nk'ahantu h'amakara uko kabaza abantu bavuze instrument bangaye bayigiye mu isengero, usanga majority kuvuza piano gitari bavyigiye mu isengero n'ibiki. Neza yuko hobaho ako kantu ko kwivanga kuko umuziki wa live wamyeho muri gospel hamwe ni urban gospel yaje bikira feta izi 20 ans, hakabamo ako kantu ko kwivanga kugira ngo urban ntibe electronique gusa. Mugabo hakabamo umuziki, hakabamo mu bassista zakavuza, mu pianista zakavuza, bishobotse mu batera kaza kavuza ikintu nk'ico, ku buryo urban gospel na live music birondera nyene compromise, birondera ahantu bihurira, kimwe kitamizi kindi mbwa bikarondera ahantu bihurira. Iyo ni partie y'umuziki vyotuma umuziki ubwawo son itera imbere n'iki, hamwe na partie rero ya message y'amajambo amajambo twebwe umuziki tugira uhagaze ku majambo, bien sûr umudiho uri très important kubera turi mu gihe abantu basamaye gose. Utazanye umudiho watira attention ya dutambe kwanza utambika tuzaza afuma tamba hanyuma tashine yashikimuhira yumve yuko rigari kwambwira imigambi Imana imfitiye. Ejo mu gatondo avyutse kakaribo kamugarutsemo kavuga ati kwanyusa ku Imana yangize samuragwa ikisa yangize okay ko ngishaka Imana inkunda nanidekesha. Ejo ari kwitamba vubenga na mapiano mugabo shitimu kumva bikije yuko ngwana kudekesha ngwana kupenda ni kintu nk'ico. Rero urumva bien sûr urumva nicyo umudiho na uhereye kugira respecter la nouvelle génération. Twebwe generation yacu ntiyubaha umudiho gose, yubaha amajambo gose. Nanje na respect igihe ndimwo ntibagira ubwoba gukora umudiho uri catchy watira attention utambika, nimutinye gushiramwo, nimutinye kuduha vibe, nimutinye kutunezera, nimutinye gutamba. Mugabo umuntu yavuze ndiri birangyoheye kandi ejo nzo azara yumviriza ari mu muduga ntazo ariko aratamba, ari umuduga azokumva ya message yayikundiye gutamba. Mugabo shaka kuguma yumviriza ari muhira canke ari hege n'ikindi asange huzuyemo message. Rero novuga nti mwe creatif ku mabit, ntimwirimite, gira amapiano, gira ivyo mushaka byose. Mugabo rassurez-vous ko message amajambo ari amajambo akwiye ubuzima mu muntu. Muri kino gihe turakunze kubona abantu tuzi bahora baririmba mu mashengero atandukanye barabihevye kubera yuko bavuga ati reka tugende gucishinga bere yacu amafaranga. Ubona ubuzima buragoye. Urumva dufate nka aba pianiste benshi, aba batteur, aba bassiste benshi bavuza mu makaraoke benshi ugiye usanga bahura mu mashengero. Ugiye kubabaza gati je vraiment nabona umenga ingabire yanje ntiriko iratera imbere, hamwe no gumanda ndayigumije muri eglise kandi eglise yatashiriki ntariko ndaruha agafaranga. Kuri wewe ubona amashengero afata gute icitwa umuririmbyi, yaba mu rapper cyangwa yaba uririmba R&B? Hewe je neza yuko abaririmbyi nyine afite challenge goye yuko aza mwisengera kiri umwana akavuza hamakuza atangugira ama responsibility agasanga ikintu azi ametriza niyo instrument yiwe ngagacagira ikibazo ca
bampropoje ko kariya kabare niyo nabivuze araza kumpa amahera mugabo niyo naja kubivuza naho kwisengero baraza kunyirukana cyangwa baraza kunkubita agaca agira ikibazo rimwe na rimwe agaca ashaka kumva umenga okay Jeffrey mu mahera ndakeneye nta kundi agaca yumva umenga iyo beef iri hagati urumva iyo beef mu bisanzwe iri hagati yawe n'ishengero iri hagati yawe n'Imana ariko negosiya n'Imana ariko negosiya yawe n'ishengero alors que niba kwishengera bamubwiye ko acumuye ucumura ku Mana no cumura kwishengera je mvuga nti rero umukirisu wari we wese arakeneye kwigishwa kugira ngo ama decision afata mu buzima yama hagaze kuri kino kintu kivuga ngo bino bintu ndesize kuja gukora birahesha Imana icubahiro cyangwa nta Mana bihesha icubahiro apana kwishengero baraza kubabara cyangwa mama wanje araza kubabara cyangwa apana ivyo bino bintu ngiye gukora birahesha Imana icubahiro cyangwa nta cubahiro bihesha Imana kuko umukirisu turi ngaha kuba ivyete bisomeka turi ngaha kugira abantu babone Imana biciye muri twebwe uri mu gisoda ari sanse kugaragariza Imana yiwe hari ya nyene uri kwa muganga uri kwishura umunyeshuri uri umwarimu aho ukorera hose ukorera amategeko uri sanse guserukira Imana aho nyene uri donc cyo kimwe na jewe iyo umuntu y'umukirisu mu kwibaza ikibazo imbere ko akora ikintu yibwira ati bino ngiye gukora birahesha Imana icubahiro bica biva muri iyo kote bigiye muri iyo kote ubwete ntugere bwate none inzu je mba munzu yeri hagute rero ikosa rikunda kuba aca yumva umenga ubu rero ko mu isengero bambwiye ko ibintu ngiye gukora atari ivy'Imana aca yumva umenga n'Imana agira yihebe ahubwo rero ubuzima bwe ntibwononwa nuko yagiye kuvuza mu kabari bukononwa nuko igihe cyose izo discussion yazigize nta Mana yari irimo hagati yari wewe yari amafaranga yawe nivyo ku isengero bagutegeka rero mvuga ni question niyo umuntu wese kwiga hakiri kare kwibaza kumwigisha kwanza ko objectif y'ubuzima bwiwe ari uguhesha Imana icubahiro ari kuba ahantu duserukira Kristo ahantu turi nkunda kuvyita ahantu iyo umukirisu wese abo muririmbye abo muvuga butumwa ageze kuri iyo niveau yo kwifata nk'igitabo ca 67 ca Bibiliya avuga ati ahantu ndi uburyo buhari bwo abantu babona Imana ni jewe umunsi yoza kuvuza muri karaoke mugabo afise iyo conscience ya ahantu ndi uburyo bw'abantu bwo kubona Imana ni jewe arashaka kuvuza muri karaoke mukazokumva afise intahe zisumbizi wawe wewe bari kuvuza ku isengero voilà ijambo umukizwa ijambo umukizwa kuri isobanura iki icyari mu gishasha umuntu yavutse ubwa kabiri yakize urupfu rw'ibihe bidashira kuko umuntu yakijijwe umuntu yahora afise ikibazo cyo kuboregwa cy'ubusambanyi cy'ubusuma cy'ibiki yakijijwe uze ngo nakiriye Yesu umwami n'umukiza ntabakijijwe kuboregwa ibyo birakiriramo bien sûr ko n'ama symptômes y'ingwara iyo n'ama symptômes y'ingwara rusanzwe ufise wari condamné à la mort éternelle utuntu tumenyetso twari tukuriko nk'umuntu ari condamné à la mort éternelle umuntu akijijwe akizwa urupfu rw'ibihe bidashira ava muri condamnation à la mort éternelle akijijwe akaja muri condamnation à la vie éternelle rero umukizwa nico bisigura urakoze cyane bibonekera he ko haravuga ati nibyo n'umukizwa kubera iki yambara kujya kubera iki yambaye ishapo Big Zoe kubera iki yambaye jazz ariko arigisha ijambo ry'Imana mama ariko arigisha mwebwe n'umwe ariko arigisha ndabatumiye umukizwa byo babibonekera ko bavuga ngo umukizwa ngo bibonekera ngo mu vyamwa twamwa byo vyamwa byo babibonekera mu nyambara byo babibonekera mu mvugo byo babibonekera bien sûr n'imivugo yawe yari irimo ibitutsi n'imivugo yawe yarimo amajambo asambura n'imivugo yawe yari irimo ibishegu bitegeza kuzobonekera mu mvugo kuko ayo majambo ava mu buzima bwawe ko ni mabi nimba wari wambara impuzu zititaza abantu sero na komino turimo urashobora kuba uri kurandaba ubunyene uri mu bihugu by'amayire aho abantu birirwa bambaye ubusa umunsi wose kandi ataco bitwaye ko bose ariko bambara kwambara ubusa ivyo abantu bitangwa kwambara ngo impenereza cyangwa kwambara ubusa twigi ni wacu twakuze abantu bambara impuzu zirezire zigize ibiki donc nta mpuzu zinuzeye donc komino turimwo mu kuyiserva harimo akantu nyene kumwidegemvye nyene kahari k'abantu bumenga yaje ubuzima bwanje n'ubwo wanje simbayeho kubw'abandi mugabe ukijijwe bien sûr ntubaho kubw'abandi ubaho kubwa Kristo hama Kristo koma abo bandi yifuza ko nabo benshi bazaho gakiza kandi igikoresha afise umukozi afise wo kumuserukira akaba ari wewe Kristo akoresha wewe byikuca biro tuvubaho kubw'abandi
Kubaho kubw'abandi mugabo Kristo yari yabigutumye pana ko wavyitumye canke abandi ba confluence ati gira nkatwe sa nkatwe rero ko kubaho nk'ubwo abandi bice bigenda gute hariho umuntu yatumwe ku bantu kanaka communauté kanaka hamwe je mu gatondo no kwiro truva natumwe ku bantu ba ruguru bumva umenga bititira ari bavuze ba ruguru haratandukanye ruguru nyene mwifire aho bazi yuko umukobwa yisize utuntu dutukuza ku muntu wabisigura umumaraya hamwe imana igaciba gutumako uzobije kubifuta ko muri Bujumbura bizwi ivyo tucu bidutwaye cyo bisigura nabo mama bacu barabisize nta n'ibyo naco bidutwaye ntabwo biza gutsitanza ni kuvuga rero umukiriso kwa kura agenda aragira ama sacrifice ivyo aheba kwambara hamwe n'ivyo yiga kwambara ivyo aheba kurya hamwe n'ivyo yiga kurya agenda arabiheba bivanye na mission yiwe yabo yatumweko kandi rero Imana n'igitangaza ntugire ngo ngaviza gutora umurapere yitwa Biggie yageze ubuzima bwe bwose bw'umurapere kugira ngo ice mutuma mu barimyi bo mu Kayogoro ibyo nyine ubwo irabizi yuko byo yifata ingufu nyinshi zo kunkora kugira ngo inshire kuri iyo level yabo ubuzima bwabo ntabwo nzi ivyo bakora ntavyo nzi nta madetail namwe mfise mugira bizi ko byoroshye kuntuma kuba jeune bo mwivire n'abajene bo ku mavire muri ruguru muga kuri ku masantre kuko mfise culture nakuranye culture nshobora kubiyadresako mugabe bien sûr nawe urahandi hantu biroroshye ko wiguhamagara ivuga iti wewe woshobora no gutuma ku bantu kanaka byo koroha wewe no gutuma ku bamaraya byo koroha wewe no gutuma ku bantu wewe no gutuma mu gisirikare nani Imana igobye girikangura mu gisirikare izobije koresha umusirikare ko mu gisirikare nta wundi muntu yinjirayo nta wundi muntu abana nabo nta muntu uza kumara nabo mu ikambi n'abari kuri tere n'abari he izokoresha umusirikare igomvye kugira ikikoze mu baganga izokoresha umuganga ari umuganga nawe ntibazi ko baranyinjirana n'Imana kugira yambara blues ni impuzu yiwe y'akazi niyo basanzwe yambara azasoza ari kwa muganga hari ukuntu basanzwe bambara rero urumva gushobora kurondera apparence y'umukirisu uri kuratakaza umwanya kuko umuntu asana mission yiwe umuntu asana mission yiwe ushatse ko dusa twese mu mwijima niho hantu honyere ibintu byose bisa donc umaze ko n'abantu bose batanguye gusa ni bari bayibara ego turiko turarangiza n'ikiganiro cyacu cy'uno munsi ubwo ruko ruraza muri hapo rushasha n'igiki ushaka kuruhanura hapo n'igikoresho gikomeye ushobora gukoresha ibintu bikomeye ntibagifate nk'igikoresho cyo kwidagadura donc waragize igihe cyo kudekuvura talent yawe waragize igihe cyo kudekuvura influence warashize ku marezo sociaux warakunzwe dekuvura mission yawe Gen Z umwe mu basanze bigisha urwaruka rwa Gen Z Gen Z muri Kristo Yesu ivuze iki ivuze ibintu bikomeye ni gitangaza ingene bakunda gusenga je ndikundira bakuri internet nakoragira ku materi kuri Gen Z ndatangara nibaza kwigwa kujya ku materi gigwa n'abantu badakorana na Gen Z nibaza ko ari abantu bafise amayide bishizemwo mugabo bihenda gose Gen Z mu isengero ingene bakora umwete bafise ingene bari impliqué ni ibintu bitangaje apana bisanzwe uno munsi church yose ihagusa access ugwaruka kugira ico rukoze gusa nizo church za mbere uri kurarumarku ni kubera Gen Z n'abakozi n'abanyamwete bose bafise ama vision bose bafise ibyo bashaka gukora bose bafise yereko bose bafise iki ndara mu commentaire kuri internet ariko ravuga Gen Z bakayivuga nk'abantu ngo bibijuju bikivuga ni ariko bavuga Gen Z yihe no kugira ngo peut-être ni iri mwisi ngira ngo ntazi niyo barabira ko reference sino Gen Z iri mwisengero ni gitangaza creativity bafise zirarenze uno munsi umuntu yovuga aba createur de contenu bo mwisengero babegeranya bagirisha inama barabi ikintu birabira gendera urabena na Instagram y'amasengero bahaxe jeunesse gukeka tangaza kubijanye n'imanza abacira kuri genda ndasoma TikTok Instagram hehe usanga Gen Z kandi rero ikintu gitangaje nuko bafata twa tuntu bariko bavuga twibigaragara ku muntu eske bari bakwiye kuraba nimba ngo bagiye mu sengero bambaye gutya bambaye sengre bambaye kabutura ivyo apparence oyaje nivyo abantu bataba bafise nivyo abantu baba bashaka gusa kujija batabafise ide exactement ivyo barimo urumva internet vraiment sahantu ho kiretse usanzwe vraiment uzi icyo ushaka wowe
ukavuga uti hariho page nzi ivuga ibintu vya sociologie cyangwa psychologie cyangwa iranje kuraba page ntumbaze ya Miles Monroe ivuga ivy'ijambo ry'Imana iri official bizwi n'ibiki sino za page z'abantu babicariye mu cyumba na telefone ko ivyo ndakwarira ariko aravuga ibintu yigombeye n'ibintu nk'ivyo n'uburenganzira bwiwe mugabo uri umuntu afise mission nawe mu baraba mu ba consommateur evita gukonsoma ama contenu y'abantu nk'abarya kiretse vraiment mufasha umwanya wo kumuraba nyine ukamwiga n'intuzeye kuko internet ifise akavirisi katari keza iyo uri kuraponda iyo uri gukorera muri moins iyo uri gukorera mu kuvuga amakosa yanaka yuko bijya bitari vyo n'ibiki mugabo niho wakira attention gose platforme ivuga ngo twenga turavugisha ukuri ngo umuntu yasohoye indirimbo ngo turavuga ko iryoshe ngo canke ko ibishe canke biki ahubwo tumze ndakora ikintu kimwe principe y'indirimbo abantu bose bakunda bayikunda ko bayikundishijwe bayikunda kubera iryoshe indirimbo nsohoye indirimbo ugacugira ikiganiro uri umuntu hambira akurikirana ukavuga ati ino ndirimbo ni y'uburofa n'intuze abantu bose kwanza gashanza akabibona babandi base ba createur de contenu bato baravuga ati uyu muntu ya buzz mu gukritika indirimbo ya Big wibaza ko bo boshora kunaja contre kura ngo ba créer buzz mu kuntera amashugwe bacha profit yo buzz yawe yo kuntuka mugaca bakorukana nayo n'intuze donc gutuka genzi bije byarabaye trend kugira ko commentaire yo kubahabesa ku buryo ari byo batena ko bateba ko gose nibiki mugabo nkavuga nti okay wagize commentaire kuri genzi d'accord ahantu ukora urakorana n'abagenzi oya uramaze gukorana n'abagenzi bashika basi 200 ugire decision yo kugira conclusion ku bagenzi bose kuri toute generation yose kuri si yose oya kuko uri kuvuza ukuri ku bagenzi bo muri Vietnam uri kuvuga nabo muri Uzbekistan uri kuvuga nabo mu Burundi nabo muri Kazakhstan uri kuvuga bande we ni muri kuvuga muri quartier wanyu ni kuvuga abantu batatu mwakoranye muri entreprise wanyu none cyo conclusion toute une génération ngenda kwarira oya kurabesha rero urumva nibaza yuko ni nama conclusion nyene relative ko afashwe gusukura by'igihuti mugabo atabushakashatsi burimo je vraiment ndamaze umwaka nkorana nabo sinzi ntavyo ntawe ibyo bintu bavuga vraiment nigitangaza vraiment iyo ubonye mu rugendo rwawe rwose ikintu cyambere ushimira Imana kusumbya ibindi bintu byose ni giki ubuzima nta kintu na kimwe kizobigira gishikira umuntu kiruta gukizwa byonyene byonyene c'est vrai ko kijije ubuzima bubandanya urugendo rubandanya utegerezwa kwiga utegerezwa gukora utegerezwa nyine gushitsa ibyo wahamagariwe utegerezwa kugira andi responsabilité y'ubuzima mugabo ku mpera ya byose mu buzima kiretse niyo twashika mu igikurikira gikomeye uko tuzoshika mu ijuru tukambugwa uyu mubiri hanyuma tukamenya ibiri bivuga neza ngo tuzomenya neza nkuko twamenywe agakiza urumva tukiri bato baratubwira ni wige twize ntacyo uzovamwo canke rya papa we bavyeyi bamusigira gigi miliyoni 500 bacamumenga kazoza kiwe kariyasire agakiza kasira eternité yawe ata contribution yawe irimo rero nibaza yuko ndazi hari ibindi bintu byinshi gushora musi kwisi nkikorera nkirondera nkirota ntibifuza gushikako mbwa ndabizi yuko ikintu cya mbere gikomeye mu buzima nje naragishitseko agakiza donc je shimira Imana ugire ubakwe ukavugana n'umujenzi cyangwa ugwaruka umwe mu Burundi nirihe jambo wabwira mvugana nabo kenshi ko nibo dukorana cyane batari bo nkorera presque ico ndababwira ni menya Imana yawe reka ntureke abandi bantu ngo baguhe izina ntureke abantu bakudesidire umva abantu turi abana beza iyo tumerewe neza tukaba abana babi iyo tutameze neza nyene donc duhuye no munsi imeze neza ndakubwira wenda kudena ukora ibintu uri intelligent ugize kintu uri munsi tugahura ntiryoherewe ibintu byanje byaparanganye cyakubwira abantu kenshi tuvugira mu mood yacu abantu kenshi ntitunanabesha ntitubesha sima nshatse no kukubabaza oya ndashobora kukubwiza ukuri nkakubwira ibintu bikuryohera kumbe nabivuze kubera ndyohewe sikubera nashaka kukugirira neza undi munsi nkakubwira ibintu bikubabaza ntashaka kubabaza ariko kubera nari mbabaye bien sûr kumviriza abandi ni vyiza mugabo ivyo abandi bantu bavuga ntaba ari byo biha umurongo ubuzima bwawe ariho passage muri Bible Paulo yagiye kuvuga ubutumwa ahantu Paulo ashavuga ngo abantu narabakunze kuko ngiyo batashe baca bataha bagafata Bibiliya bakaverifya ko ibintu nababwiye ari byo byari vyanditse
rero waheza kumviriza abantu bose niwaheza no kumviriza kino kiganiro waheza no kutumviriza twese ibintu mvise umenga byari by'akamaro uwo vyubakirako fata umwanya wo kuvyumvirako fata umwanya wo kuvyumvirako arivyo navuze biri mu ijambo ry'Imana ubiverifie mu ijambo ry'Imana arivyo navuze byabuzwa bwa misi yose ubaza abandi bantu babiri batatu warusanzwe ukora uvugana nabo wemera mugabo utora umurongo wawe. Shaka utwigishe utuntu tubiri cyaturangiza ikiganiro n'utuntu tubiri nashoboye gufata kuri statut yawe ni ikintu kijanye n'ukuri kugira upruve umuntu ko yakubeshe cyangwa yakurenganije ugasanga muri uko kuri kwawe uri kurabresa umuntu washirwa yamvuze n'ukuri kose ugasanga wongeye ko n'andi majambo muri kwa kuri kwawe habonetsemo amajambo abresa abo bantu. Ikindi cya kabiri kubijanye n'imbabazi imbabazi akantu nakumvirije nari mu modoka akanafashe gusa nakantu kavuga ngo ujya muntu yakubabaje nuko wari kuvuga ku bijyanye n'abantu babwirana ndagukunda sinzi kuca wibuka iyo trick wabuze ati kujya hajya wamubwira ngo ndagukunda bare ukugeza mu kumubwira ndakubabariye agafashe hajya ahantu wavuze ngo ndagukunda nuko kugira kubabazi bamwemereye ko ashika naho hantu. Umunsi umwe tuciye muhira n'umugenzi wanje urabona nuko nyine natangura muri video ngo umunsi umwe ni kubera bari byabaye simba ariko si intro na creve musabye umugenzi wanje byavre naje muhira n'umugenzi wanje amaturi mu baraza two turatera inkuru abakobwa barafina ni babazi ibyo bashaka ariko ibintu nk'ivyo kuba papa ari muri sala yakora twumviriza two turavuga ibintu by'ama relation umuhungu umukobwa umugore umugabo mu gatose babiri nta numwe yari yubatse mu mugenzi wanje baramaze kubaka araciye imyaka afite nana wakoze papa aratwumviriza kumbe nicyo twari hari gatumva ndabona acarazi dusanga mu ibaraza cyavuga ngo urazi gareje ngurana bajya abantu ngo muhora mubona babana ngo mara imyaka 30 mwembera avuga ati bajya bari seriye mara imyaka 30 babana aturaze gituma mara imyaka 30 ati square bakundana ati nikora babarinanira gusa nakindi ati abantu bakanye bagumana kubera guheberanira gusa ati umunsi wahagaritse kumuhebera no munsi mutandukanye tumuvana ati rero nimba mwakundanye cyangwa mwabanye mu objectif yo kubaka ibintu bigakomera bikagumana tuba witeguye gutanga amatoni ya pardon. Umunsi umwe Petero yabajije Yesu ngo umuntu aducumuye ko tumubabarire kangahe Yesu aramushura ati 70 fois 7 fois. Ico giharuro ucumvirije umugani giharuro gihe ucuvuga ati yaratanze incuro reka tuziharure mugo ico giharuro kiravye ico casigura musanze ni giharuro kidahera yari umuntu uzumubabarire mpaka rero umuntu wa mbere mu buzima zo kubabaza n'umuntu wa mbere mu buzima ukunda kujya mu birarenganye hajya nawe hagarara akagutuka ushobora kwibwira uti ngira aragwaye mu mutwe cyangwa arafite ibibazo kubera exactement nta kibanza afise muri wewe biroroshye kumurabira hariya bikarengana ubwo umuntu ukunda uba waramwegereje ahantu hawe hafi ya mbere hashoboka rero abafise capacité nini yo gushobora kukunezereza abafise na capacité nini cyane yo gushobora kukubabaza hama kandi abantu uyu muntu we mutevye mugatera intambwe mugateba mukabana Imana ikivyivangamo Imana nayo ubuyihaye ipasi ivuga ngo umuntu wa mbere Imana ishobora gukoresha mu kukwigisha wewe cyangwa mu kugukora kandi ishaka kugukora ko ngo guhindure ifo ikoresha umuntu ukunda kubera niwe ashobora kuhashika aho hantu twese urashobora kutwikata twese ndashobora kukubwira fori mu gacivuga ati cyeze usara kwicarana nawe ubwo umugore wawe uzomuhungira he umugabo wawe uzomuhungira he nico gituma uzanye umugore cyangwa ugize umugabo ntumugire gice zote neje kwikwegera igikoresho gishasha mu buzima bwanje hano hose ntonekara nanse kwivuza azokama ariko arahakora gushiko hivuza ko twese tugendana ibintu amaparti atonekara muga twese twize kwirinda wicara uko ntihagira uhakora ko cyangwa nagira uhakora gushiko hayi kaza umuntu mu buzima bwawe afite uburenganzira bwo gukora ko hose nta handi wari tunyegeje twese wanyegeje n'abavyeyi nabo muvuka n'abagenzi bawe bose agacagira access ko hakora bitangura hakora buke muri dusere hama gucugira ngo gira buke ngo hano aratonekara
cavuga ati ntatonekara kubera iki ntabandanye akamuhavuye ku buryo undi munsi ahakoze ahakora uko ntihagire icuba rero umuntu wa mbere mu buzima bwawe ukunda rero umuntu wa mbere azokubabaza kuruta abandi bantu bose nico gituma uzokwame witeguye kumubabarira ariko wamuzanye mu buzima bwawe kugira gukorere mugabe imbere ko agukorera ifu ko banza kugukora hagufata igitoro ciwe cyose cy'urukundo n'ubutunzi ngo abisuke muri wewe w'igiporoporo vomye ko abanza kugukora ukaba umuduga mushasha ukomeye niyakira mu gitoro ciwe muce mugenda kuri destination y'ubuzima bwanyu ntimuze kwishikanamwe ibikomere n'ibikini n'ibintu nk'ibyo kuko mu buzima bwanyu mu nyuma hatuzamwe abana niba gusanga udakwiye mu buzima bwanyu muzotera imbere muzogira ama projet manini abasaba gufata ama risque n'ama decision no kutubika wavubi kugira mushore gura parcelle mwubaka inzu fuko gusanga warakomeye warakozwe rero ivyo bintu Imana ntibishira amaboko y'abantu badakoze kuko umuntu adakoze ivyiza byose bicika bimusambura n'ivyari vyiza bicika bimwica rero nico gituma ubuzima twama mu ngwano Imana ikiragerageza kugukora ugacuga toya je nshaka unkorere toya oya je sinshira citron yanje naguze mu kirahuri gicafuye mbanza koza ikirahuri chance koga nta citron dushirayo ahantu hose muri wewe hatameze neza wanka ko hakosowe hadakosowe hari ibintu bitazopfa bibaye mu buzima bwawe kandi Imana kumba atayigabirije na kwijana plus wikomorera plus ukunda umuntu plus cyangwa ukunda ibintu ukunda amahera Imana izokwigishiriza hiyo mu mahera umunsi wageze mariage akaza umuntu Imana izokoresha uwo muntu rero umuntu wa mbere ukunda n'umuntu wa mbere azokubabaza cyane ushaka kumugumya uzomubabarira hanyuma umuhevye icyo ukoze ni kimwe uboje gusubiza filime yawe ku ntango ushobora kwiga ku ishuri kandi uradubura yo twava mu ishuri turagoye icyo gituma tekereza wige tekereza ukire kugira ushobore ku avance atari uko filime isubira inyuma kwa usubira muri primaire muri gardienne usubira muri primaire ntacu Imana ishkurabira mutoya gusuma none avuga ati raba wa muntu yananiwe primaire ninuze rero mvuga nti rero umuntu abantu dukunda ibintu kuruta ko twikunda mbwa tubaza ko twikunda twege ibintu ntacyo bidufasha ibintu n'igitoro mbwa dushaka kugira igitoro full tank mu kiduga gishaje sivyo bashira full wofu mugira umuduga ukomeye ugenda neza mugo kagomba kagira half ntugire full nagomba mukaja munsi ya half ahugira full tank mu giporoporo wofu mugira half muga mu muduga ukomeye cyangwa giporoporo nikiza gukuje inyuma naho bise full tank kirazagenda kirazima kigira ibiki rero imbere ko wifuza ko uba umuntu wagukunda agukorera tekereza abanza gukore cyese nta byabazi ko akora gukora ni Imana ibikira gukora biciye muri we kuko niwe muntu wa mbere Imana biyorohera kugira gushikira ukuri kwacu baturenganije dukwiye kukwerekana gute tukwerekane dushwana tukwerekane gute rero kenshi kijya kintu twita ukuri urisirko ukuri kose uzi bikenewe kukuvuga ugenda kubarira nako kuri warukeneye kukumenya warukeneye kukuvuga warukeneye kukumenya umunsi nangaho karorero natanze akarorero k'umuntu barenganije hama bamukura mu kazi bamurenganije n'amadosiye ya fu hama umunsi umwe araronka amadosiye ya vrai aravuga ati ebana wa mutama yankuza ngira rero ngende genda mwafishe ko ari umubeshi patata n'ibiki hama ko rero umukiristo arafata umwanya wo gusenga Imana iramubwira ati none iyo dosiye ya office y'ukuri uko kuri ugira ugutware kugira wirenganure cyangwa ugutware kugira ukondane wa wundi yakubeshera kuko kuri ashara kugutanga aba wowe ukaguma muri iyo condamnation bari baragushizemo kandi umwe yakubeshera gacha bamukuramo kugira basekirize company yabo bigace bihera wowe uri hanze ugifise wa muhari kuko ntiwagarutse kandi wewe ntukuba umwana mwiza ntuza kunezererwa nuko gusaba hanye wa wundi we ntiwashaka kusaba ko bamuhana washaka ko bakurenganura bagusubiza ivyawe cette fois ivyi wawe ntibabigusubije mugabo hari hundi umuntu agiye mu kibi kubera ukuri kwawe ko watoye ukuri kubwanje ukuri watoye kwa lisanse kuguhumuriza muri kote ya barakurenganije nivyo nimba uri umukiristo mwene kavuga ati ndeka ndakurenganure canke nimba ushobora gutwara uko kuri kavuga uti je sinje kurekrama inyungu zanje mugabo nje gura gusa mwebwe nsove entreprise yanyu ije tujya muntu mukazomugumya
buri munsi azokwirukanisha abandi bantu 10-15 abarenganije uko nyene, hama mediocrité wibandanye sasagara ngaha. Uri ready gutanga ukuri mugapana kugira ngo hurting uri gutanga ukuri kubw'imvo nziza. Jewe nabonye umuntu ariko avuga akantu ngo amajambo meza nawe nyene umuntu arashaka kuyakoresha mu kubesha. Yego. Nibyo kweli umuntu ashaka kubesha abita escroc gentil umva kakuryosha mu majambo ye kandi akakukonvenka. Donc mumva ko twayaze byinshi, ndagushimiye cyane Big Zoe. Hajya hapo irakunda ko umuntu aririmba wenyine ukaduka amajambo yose ndari kurapa nayavuze dukuri kose. Undi munsi tubwira akaririmbo tuza gushira mu kiganiro ukunda mu ndirimbo yaba collabo. Jewe nibaza ko comme turi uno mwaka turiko dufeta 20 ans za urban gospel, shiremo Yakubo Vike hari zitanu urumva. Urakoze cyane, ndagushimiye. Urakoze gose nawe. Turabashimiye namwe ko mwabanye natwe mu kiganiro ntahiriza. Twateye iteka na Big Zoe atuganira byinshi bijanye na rap, anatwigisha kuri utu na turiya. Nizeye ko mwaryohewe, mwigishijwe, mwafashijwe. Turabakunda. Ndabashimire rero mwese mwakurikiranye ikiganiro ntahiriza. Twizeye yuko mwafashijwe, mwigishijwe, gutanga imbabazi, kuvuga ukuri mu buryo bwiza. Abagenzi mwumva yuko abagenzi ni igitangaza, yadusiguriye ko ari igitangaza. Abantu be kumuraza mu mudiho muri bashasha, nuvuga aba upcoming mu muziki, mwumva yuko muje kwamamaza ijambo ry'Imana. Hamwe namwe mu bimenyereye ntimwirimite, mwumva ko twigishije ibintu byinshi muri hamwe na Big Zoe. Ndabashimiye cyane rero, mugire aho muba mubahwe naho butaha.